bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga jatiwe ariba ibyiza gusa ndaje n'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Ariko uyu munsi Imana yashimye ko nawe ubaho. Lakini leo Mungu alipenda na wewe uishi. Kandi yateguye ibyiza ku buzima bwawe. Tena ameandaa mazuri kwa maisha yako. Nuriyo kugihamana. Wewe uishi kwa bahati. Ariko uriho kubw'umugambi w'Imana. Lakini uko sababu ya neema ya Mungu. Nico gituma ukubya kuza gupfuna umunsi canke ijya ejo azoba kubeshe. Ndio kwa maana kama utakufa sikia leo ama kesho yake anakuja. Nimba Imana yakuvuze ko. Kama kuna kile ambacho Mungu amekusema eko, mpaka gishike. Paka kitimie. Amena. Amen. Jambo jima livuga ngo ntituzopfa ariko tuzobaho. Neno la Mungu linasema kwamba hatutakufa mbali tutaishi. Kugira ngo twamamaze ishimwe giye yaduhamagaye. Ili tutangaze shukrani ya yule ambaye ametuita. Amena. Amen. Uno munsi turaza kuvugana kubijanye n'umuryango. Siku ya leo tutakwenda kuzungumza kuhusu familia. Umuryango, familia, umubiri, familia ya mwili. Umuntu arafise mama yamuvyaye, mtu ana mamake aliyemzaa, afise se yamuvyaye, ana babake aliyemzaa, ashobora kuba ariyo tanga takiriho, yawezekana yupo wala asipo. Ufise abitwa ba nyogosenge, kuna washangazi yako, ba marume, kwa wajomba, baraba marume na harabaho ba marume, piko wajomba, harabo muvukana, kuna wale ambao mnatoka tumbo moja, harabana bawe, kuna watoto wako, harabavyeyi bawe, kuna wazazi wako. Ibi nabiriya imiryango irabaho. Familia zipo. Ariko uno munsi tugomba twiga ijambo rivuga riti, lakini leo tunataka tuzungumuze neno gushira Yesu mu muryango, kutia Yesu katika familia. Hari umuntu ashobora gufata amazi adakanye. Kuna mtu hawezi kukamata maji. Hari umuntu ashobora gufata amazi adakanye. Kuna mtu anaweza kamata maji ya baridi adakanye, asiyokuwa baridi, agafata utumanyumanyu tw'amabarafu agashiramwo, anakamata tu vipande twa barafu anaweka kwenye maji, ya mazi acahinduka ayakanye, yale maji yanabadilika kuwa baridi. Sivyo none? Ndio. Urashaka gufata amazi ashushe adakanye nako nyene adashushe nako. Unaweza kamata maji yasiyokuwa moto, mugabo gafata ayandi ashushe washiramwo, lakini ukikamata nyingine yenye yako moto zaidi ukitia ndani ya yale, naje yandi akacha ashuha, na yale nyingine maji yanakuwa moto. Ni nkuko ushobora gufata icyayi cha mukaru, ni kama gisi unaweza kamata chai cha rangi nyeusi maze ugashiramo amata, afu unaweka mo ndani maziwa, kitagihindura ibara, panabadilika rangi. Nukuvuga ufashe umuryango ukawushiramo Yesu, ugafata Yesu ugashira mu muryango. Sasa ukikamata familia afu unakamata Yesu unamweka kwenye familia, birahinduka, mambo yote yanabadilika.
hari wavyumvise? Kuna mtu ameyasikia. Navuze ni ufashe Yesu ukamushira mu muryango. Nilisema hivi, kama unamkamata Yesu na mweka kwenye familia, wa muryango ntabwo utegereza kuguma uko waruri, birahinduka. Ile familia itabaki kama jinsi ilivyo, inapaswa kubadilika. Turasoma jambo y'Imana nditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 11. Tunasoma kitabu cha Yohana 11. Turahera ku murongo wa mbere dushikane kuri 5. Mstari wa kwanza hadi 5. Turasoma mu izina rya Yesu. Avuga ngo hari wararwaye ni Lazaro w'Ibetania, ni wa musozi Maria na mwene nyina Marita babako. Uwo Maria niwe yasize umwami Yesu amavuta atamirana ku birenge, amuhanaguza umushatsi wiwe. Uyo Lazaro yararwaye niwe musaza we. Bashiki biwe batuma kuri Yesu bati, mugenzi, wa wundi ukunda ararwaye. Ndasubiramo, wa wundi ukunda ararwaye. Ndasubiramo kandi, wa wundi ararwaye. Kane, Yesu avyumvise aravuga ati, iyo ndwara siyo kumwica, ariko niyo gushimagirisha Imana, kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. 5. Kandi Yesu yarakunda Marita na mwene nyina Lazaro. Ndasubiramo kandi Yesu yarakunda Marita na mwene nyina na Lazaro. Imana yabwiye icubahiro, katukomere Imana amashi menshi. Hii familia ilikuwa ni familia ya kawaida. Uyu muryango wari umuryango usanzwe, ambapo walikuwa ni Mariamu, yari Maria, Martha hamwe na Marita na Lazaro. Hamwe na Lazaro. Nao watu waliishi maisha kama watu wengine jinsi wanavyoishi. Kandi abo bantu babaye mu buzima nkuko abandi babaye. Na kila mtu anaweza kuwa na rafiki. Kandi umuntu wese ashobora kuba afise umugenzi. Na marafiki wako tofauti. Kandi abagenzi baratandukana. Kuna rafiki ambaye anakuwa rafiki yako, hariyo umugenzi usanga ari umugenzi wawe, ili akupate iko kitu, kugira kuronke kw'ikintu kanaka. Kuna mtu ambaye anakuwa rafiki ili apate faida kwako. Hari wundi abo umugenzi kugira ngo aronke inyungu kuri wewe. Kuna mtu ambaye anataka kuwa rafiki ili upate kumsaidia. Hari wundi akeneye kuba umugenzi kugira ngo umufashe. Na kuna mwingine anakuwa rafiki ili msaidiane. N'undi abo umugenzi kugira ngo mufashanye. Bwana saidie sana. Amen. Sasa Yesu alikuwa rafiki ya hii familia. None Yesu yari umugenzi w'uwo muryango. Alimpenda Martha, yarakunze Marita, alimpenda Mariamu, yaramukunze Maria, alimpenda Lazaro, na Lazaro yaramukunda. Na Mariamu alimpenda Yesu, kandi Maria yakunda Yesu. Utakumbuka tu kwamba tulisoma kwamba ndio yule alimwangia Yesu mafuta. Turaza ugiye gusoma uraza kubona ko ari we yasize amavuta Yesu. Hata ukiendelea hapa atakuja kukuta Yesu alikuwa anakula hata kwao na Lazaro. Kandi ugiye kubandanya hefu urabona ko Yesu yagenda gufungura kwa Lazaro. Walikuwa marafiki. Barabagenzi cyane. Sasa wakati walikuwa marafiki, none mugihe barabagenzi, rafiki mwema huwa anaonekana wakati wa shida. Umugenzi mwiza abonekana mu gihe cy'ingorane. Ninasema rafiki mwema huwa anapatikana au anaonekana wakati wa tatizo. Ndavuze ati umugenzi mwiza abonekana mu gihe cy'ingorane. Katika Biblia tunaona mfano wa mtu ambaye alikuwa na marafiki wazuri 4. Turabona umuntu muri Biblia, turabona umuntu yarafise abagenzi beza 4. Siku moja tutajifunza kuhusu hiyo. Umunsi we tuzokwiga kuri ivyo. Abo bagenzi 4, hao marafiki 4 bafise umuntu yararwaye, walikuwa na mtu aliyekuwa mgonjwa. Barabona ko arwaye aremvye, wakaona amezidiwa, bakakuraba Yesu barabura aho bamucisha, wakaenda kumtafuta Yesu wakamkosha. Iyo nkuru murayizi, hiyo habari mnaijua. barabura aho bamucisha, wakakosa mali pa kumfikisha, baremera barurira hejuru ku mabati, mpaka wakakubali kupanda juu, barakuraho amabati, wakatoa manjanja, bakayanderuzo bari bamushizeko, wakakamata na tipoyo ambao wamekuwa wamemtilia yeko, barakwega, wakakogota, baramanura, afu wakashusha pole pole. Bari bafise experience, walikuwa na experience. Urabona imigozi ne ntihagire kwega cyane cyane buke bakamanura neza kugezaho Yesu. Walikuwa imemkamatia kwenye kamba ile pasiyo matakogota sana. Hao walikuwa ni marafiki wazuri. Abo bara bagenzi biza. Sasa kuna rafiki mzuri kuliko hata hao. Rero hari umugenzi mwiza sumba abo bose. Huyo anaitwa Yesu. Huyo ni Yesu Kristo. Huyo Yesu kimfanya kuwa rafiki. Huyo Yesu mugize kuba umugenzi. Na si rafiki yako tu, kandi si umugenzi gusa. awe rafiki hata wa familia yako. Ndetse abe umugenzi maisha yako yatabadilika.
itabadilika ubuzima bwawe na burahinduka maisha ya familia ubuzima itabadilika. bw'umuryango wawe buratabagwa buhindukwe. Ukipata kitu kizuri urose ikintu cyiza lazima uwape na wana familia. ni byiza kuhereza n'umuryango wawe. Ukipata kazi urose na akazi ukisikia mahali wanaita watumishi wanataka kazi, cyangwa ukumva abantu bariko bararondera abakozi, ninajua mara nyingi unaanzia kwa familia. ndazi kenjera mu muryango iwanyu. Lazaro Mariamu na Mariya na Martha hamwe na Marita walimfanya Yesu kuwa rafiki yao. bamugize Yesu kuba umugenzi wao, Marudio yake yalikuwa mazuri. kandi ingaruka yavyo byari Mmoja byiza. kaka ya hao wadada wawili akafariki, umunsi umwe musaza w'aba bashiki batatu arapfa, ambaye anaitwa Lazaro, yitwa Lazaro, ambapo watu wote huwa itafika siku wote wakufe. ahantu abantu bose bizoshika bagapfa. Unajua kwamba baada ya miaka 100 mtu ambaye anakaa hapa hata kwa nakati hapa tena. Ndazi ko nyuma y'imyaka 100 umuntu wicengana Hapa azwakicenga, wataketi watu wengine ahazoba hicaye abandi na wengine ndio watakuwa wanashika maiki wanahubiri. kandi abandi bantu bazoko baravuga ubutumwa. Mfanyie Mungu kazi, bado ingali inawezekana. Rero dukorera Imana bigishoboka. Sasa Lazaro akafariki. Rero Lazaro arapfa. Wale wadada wakakumbuka kwamba Yesu ni rafiki ya Lazaro, bajya bashiki ba Lazaro bikoko Yesu ari umugenzi na wa Lazaro, wakakumbuka kwamba Yesu ni rafiki wa hii familia. kandi bacyuka yuko Yesu ari umugenzi wa muryango Wakatuma wao. mjumbe kwa Yesu, Hama barungika intumwa kuri na Yesu. Yesu alipokuja alimfufua. Hama Yesu amaze kuzana muzima. Sitaki kuongea sana sababu ya kumfufua, Singombye kuganira cyane lakini nataka kunyamusuye. kusema hii faida ya kuwa jinsi wamemweka Yesu kuwa rafiki wa familia. Ngomba kuvuga inyungu y'ukuntu bashize Yesu muri uwo muryango wao. Ukimkamata Yesu na mtia kuwa rafiki wa familia, Ufashe Yesu kamugira umugenzi w'umuryango, ataonekana wakati wa shida. asoborekana mu gihe Sababu cy'ingorane, anasema kuko avuga niite ngo wakati wa shida ati mpamagara mu gihe cy'ingorane nitakusaidia. naje nzogutabara. Wakati wanadamu Igihe abana b'abantu ukimwita wakati wa shida umwana w'umuntu wamagara huwezi ingorane kumpata, ushobora lakini kumureba, mwite wakati wa harusi, ariko muhamagara mu munsi mwite wakati wa kula, umunsi wo gufungura mwite neza, siku ya anniversary, muhamagara umunsi wa anniversaire atakuja. azoza. Lakini jaribu ufungwe gerezani, ariko ushike mugeragezwa ngo jaribu ufungwe gerezani, uje mu gasho hautamuona. ntusigere umubona, Unapougua hautamuona, urwaye ntusigere unapopatwa umubona, na shida ubaze hautamuona, ikibazo kanaka ukihitaji ntuzomubona, pesa hautamuona, amafaranga ukihitaji ntuzomubona, akutetee hautamuona, ngo akuvugire ukimhitaji ntuzomubona, akusinyie hautamuona. ngo agusinyire Lakini ntuzomubona. Yesu anasema Ariko Yesu avuga niite ati nitakuitika ati mpamagara na ku munsi nitakuonyesha w'amagorwa makuu. ngo naje ngo nzokwereka ibyabaye n'ibyo Yesu utazabona tena amaso. anasema hivi, Yesu avuga mimi kandi ndimi njia na kweli na ati uzima, shewe ni mtu shewe nzira afiki kwa y'ukuri, Baba. ni shewe nzira y'ukuri n'ubugingo, nta muntu ashika kwa Data atari je ndamujanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu tena akasema, Kandi Yesu aravuga njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na ati nimuze kulemewa, mwese abarushe n'abananiwe, nami ati nitawapumzisha. naje ndabaruhura. Huyo ndio inakwambia, Iyo niwe ndiko ndakubwira, ambaye inamfaa muweke kuwa rafiki ya familia yako. niwe ari abereye kugira ngo abe umugenzi w'umuryango wawe. Watu wengi walijitahidi kuwa na simu za watu watatu. Abantu baragerageje kugira telefone z'abantu batatu. Kila mtu anajitahidi kuwa na namba ya mtu ya judge mkata mashauri. Umuntu wese aripfuza cyangwa aragira nimero y'umuntu acimanza. Huwa anajitahidi anakuwa na namba ya daktari, akagerageza kugira inomero y'umuganga, anajitahidi anakuwa na namba ya mtu mkubwa, akagerageza kugira nimero y'umuntu ahambaye akomeye. Wakati tatizo linatokea la magonjwa, huo mtu anampigia daktari haraka sana. Igihe cy'ingwara kiserutse, uwo muntu telefone umuganga hakiri kare. Mtu akipata na tatizo la kuonewa, huwa anampigia mtu mkubwa hapo hapo. Umuntu arose ikibazo cyo kurenganywa acha telefone uwo muntu ubwo nyene. Lakini tafuta namba ya Yesu, ariko rondera nimero ya Yesu Kristo. Yeye mwenyewe anakuambia njoni kwangu ni nyote. Wenyine aratubwira ati ngo nimuze mwese abarushe n'abananiwe. Ni nyote msumbukao na kulemewa. Ati mwege mwese murushe kandi munaniwe. Nitawafanyia nini? Ngo ndabakorera iki? Nitawapumzisha. Ati ndabaruhura. Amen. Huyo mchoko ambao nao, ubwo buruhe ufise, hayo machozi ambayo nayo, ayo marira ufise, hayo matatizo ambayo nayo, izo ngorane ufise, hiyo kilio ambayo nayo, hizo shida zote ambazo nazo, izo ngorane ufise,
akwambia usijisumbue, avuga ati we ntiwirishe isikulemee, yati niletee mimi nitashughulika, avuga kubwira ati ngo nzanira cyenda bikorera ndagukorera neza. Muite ati muhamagare awe rafiki ya familia, abe umuryango wawe, umugenzi w'umuryango wawe. Sijui kama umeshanielewa. Sinzi kuwa ntahuye. Yesu yaragaragaye mu bihe by'ingorane. Yesu alizihurika wakati wa shida. Reka nkubwire, acha nikwambie, muri ico gisagara ntiyabuze abandi bantu bari bafise ibibazo. Katika mji huyo hapakosekani watu walikuwa na matatizo. Mu gisagara haba ibibazo byinshi, sivyo none? Kwenye mji panakuwa matatizo tofauti. Ariko yagiye mu muryango mugenzi, mu muryango w'abagenzi biwe. Lakini alienda katika familia ya rafiki zake. Ufashe ingingo uno musi, ukikamata hatua siku ya leo kuingiza Yesu mu muryango wako, kuingiza Yesu Kristo katika familia yako, uzotangara n'ibizoba, utashangaa yale atafanyika. Amena. Haujanielewa sana. Kutarana ura cyane. Ninasema hivi, vuzati ukimkamata Yesu unamfanya kuwa rafiki ya familia yako, ni wafata Yesu kamugira umugenzi w'umuryango wawe, utashangazwa na matokeo, uzotangazwa nibigiye kuba. Hiyo maana nakwambia ni ukweli, icyo ndakubwira n'ukuri. Hata utakapoonewa na uzoba warenganijwe, atajitokeza, azoseruka. Hata familia ikionewa, na umuryango uzoba warenganijwe, atajitokeza, azogaragara, azoseruka. Wakati wa shida, mugihe cy'ingorane, atajitokeza, azoseruka. Wakati wa matatizo, atajitokeza, azoseruka. Wakati ambapo nalia, atajitokeza, azoseruka. Acha nikwambie sababu mahitaji yako, sababu gani mahitaji yako hayajaisha mbio. Reka ndakubwira igituma imitwaro yawe itararangira n'ingoga. Wewe ulishampokea Yesu, ndio? Wewe waramwakiriye Yesu Kristo. Unapotaka kukamata hatua kusonga mbele, ugombye gufata intambwe ngo utere imbere. Mama mdogo sababu hajaokoka na kokota. Mama mutoya ko mama mdogo ko atarakizwa mume wako sababu hajaokoka na kogota. Kwera umugabo atarakizwa gakwega. Mke wako sababu hajaokoka na kogota. Umugore ko atarakizwa gakwega. Wao kuna jaribu, hari geragezwa na jaribu ni geragezo. Mama mwingine alikuwa na jaribu kubwa kabisa. Undi mu mama sinzi yarafise ikigeragezo kinini. Akaenda ambia wa mama wenzake, akamwambia unajua mimi mume wangu anipigaki. Agenda kugira abandi bakenyezi wazi cyo umugabo wanje ntigera nkubita. Bambwiye ati nuko utaramushira umunyu mwinshi munja. Wakamwambia hivi ni kwa sababu hujamwekea chumvi nyingi katika chakula. Apata kilo chumunya ashira mwisahani y'imboga. Akakamata kilo cha chumvi akatia kwenye sahani ya mboga. Hiyo si jaribu jameni. Icho si kigeragezo kwa hiyo. Urubuga kukazi uje saa 6 kugira ngo ufungure witayire ugasanga kilo chumunyu chuzie mwisahani. Wewe babu umetoka kazini na mchoko wako umekuja nyumbani ili ukule afu urudie kwenye ujipumzikie yako. Agiza chabaza madamu ni wiki. Alipoangalia hivyo kauliza mke wake ni nini? Ati sorry umunyu wali muisashe none mukusuka ncandihe ndasuka wose. Mke wake akamwambia samani chumvi ilikuwa kwenye shashe wakati na mwanga nikakuta nimemwangia wote. Nyangora sura abwira babana ati none ko atankubise. Yule mama akaenda kuambia wale marafiki zake wa mama, sasa mbona mwangu akunipiga? Bambwira ati nikubera wari umunyu ntiyari pilipili. Ni kwa sababu ilikuwa ni chumvi sio pilipili. Wafata icupa ryose ry'ipilipili asukamwo. Ingine chura akakamata chupa ya pilipili akamwangia kwenye chakula cha mmeo. Mume wake akamwambia nini hii mke wangu? Umudamu ngo yango sorry ngo nainuguru icupa y'ipilipili amasanga kumbe na susemi. Mke kasema hivi, samani nimekuwa nimefungua nani chupa ya pilipili nikakuta imemwangika yote. Yes jaribu jameni. Ijo sigeragezwa kaye. Sasa tuje kufungura. Sasa unakwenda kula usanza akakeke waguze agapande ko musura ziko harige baguri bakushia kwisani gipande chonye cy'umukeke. Unakuta kuna wakati unakutia kipande kimoja kwenye cha mkeke kwenye saa. Si kenshi uja umukeke wose canke 2 canke 3. Si mara nyingi unakula mkeke wote ama 2 ama 3. Swati bagwa ko musi swati bakagwa cyo ku mutwe. Labda unakupatia kachini kamkia ama kaju kwenye kichwa. Sasa tugiye kuja na mapetu kasanga ipilipili yuzuye. Sasa wewe unakwenda kula tu na imapeti bila kunakuta pilipili mingi. Anyombi ateo yani ko yari pilipili uzufati muzi uzisiga mamesa. Wakamwambia basi hivi akukupiga kamata nguo zake uzipakae mawesi. Mugora fata garderobe yose asuka mu bimesa. Mama kakamata garderobe yote katia kwenye mawesi. Iyo si jaribu hiyo. Ijo sigeragezwa. Ikiyo nkuru ndayigerukirize ngaho. Acha nibarizi hapo hiyo habari. Narayigishije mu bubatse ndusha kuyigisha mu bubatse ko harimo nibindi. Aliwahi kuifundisha katika ndoa lakini atafundisha ariko nakubwire ko uyu wundi wo mu muryango nataki
natakizwa, lakini nataka nikwambie huyu mwingine katika familia kama hajaokoka azoguteza ibibazo, atakutia hasara. narimvuze nti Nilikuwa nikisema natakizwa asipookoka atakutia nini? hamagara Yesu abe umugenzi w'umuryango wawe. Ita Yesu awe rafiki wa familia yako. Yesu niyinjira muri uwo muryango, Yesu atakapoingia katika familia hii uzoburonse gukingirwa, utakuwa umepata wewe n'umuryango pia na familia mtakuwa umelindwa. Ibaze muyomba bamuroza, Jiulize mjomba wa kamuroza, shangazi bamuroza, shangazi wamemuroza, binamu bamuroza, sijui binamu kamuroza. uzoronka umwanya wo gusenga. Sasa utapata muda wa kuomba. Uyu mwirukangana kwa muganga, Huyu nakimbia naye kwa mganga, undi kamujana ku masengesho, maombi, undi nawe ugasanga ariko arakwiba muhira, mwingine naye iko anaiba ni kipagani kiriba, bana ni kipagani kinaiba. tabu Ni ngorane gusa. ariko reka Yesu yinjire mu muryango, Lakini acha Yesu aingie katika familia yako. tangazo nibigiye kuba mu muryango, Ushangazwa na yale anakwenda kufanyika katika uno familia munsi yako. ngombwa ko dusengera imiryango yacu Siku ya leo nahitaji tuombee familia kugira zetu ngo ikizwe. ili ziokoke. Haujanielewa vizuri. Muranahura neza. Kwa faida yako lazima familia yako yokoke. Ku nyungu zawe bitegereza umuryango wawe ukizwe. Icyo ni cya mbere. Icyo ni cya kwanza. Icya kabiri, Cha pili, hari imiryango usanga ingwara ari urutavanako. kuna familia kuta magonjwa ni kama desturi kwao. Hari imiryango usanga ubukene, kuna familia kutanishi unakuta ukosefu bigenda bikurakuranwa, yanaenda akifatana. hari imiryango itaragera kuri nivo kanaka mu buzima. Kuna familia zitafika kwenye nivo fulani katika maisha. Umuryango wose ugasanga nta numwe yize kaminuza. Familia yote unakuta kuna mwenye alisoma university. Umuryango wose nta numwe atunze n'imodoka. Unakuta katika familia kuna mwenye iko na gari. Umuryango wose nta numwe atagira ingwara. Familia yote hakuna mwenye hana magonjwa. Umuryango wose bapfa bakiri bato. Familia yote unakuta wanakufa ngaliki wadogo. Umuryango wose bavyara kana kamwe konyene. Katika familia wanazaa katoto ni kamoja tu. Umuryango wose baba mu mburano z'amatongo. Familia yote unakuta ni katika wanakuwa katika makese ya maparcel. Nivyo turaza kubikuraho mu izina na hayo tutakwenda kuyaondosha katika jina la Yesu. Abo uri kuravyara ntibaze bashikire muri izo ngora. Wale ambao kuna za kizazi chako kisifike katika tabu. Uruvyaro rwacu rube uruvyaro rwahezagiwe. Kizazi chetu kiwe kizazi cha kubarikiwa. Uno munsi ubuzima bwe buhinduke. Kuanzia leo maisha badilike. Tubasengere, tuwaombe bakizwe, waokoke. tubasengere, tuwaombe ubuzima buhinduke mu maisha yao wabadilike. Alo, ubuzima buhinduke, maisha badilike. hari ubuzima umuryango wanyu utarigera ushikako. Kuna maisha ambayo familia yako haijafikia himo ndani. Urashaka kutabivuga mugabo urabizi. Inawezekana uyaseme lakini unayafahamu. Wakowe menshi yakowe 500,000. Yule wamedote mengi ni 500,000. Hari na mafamilie batagira mariage. Kuna mafamilia nao huwa wafanyi mariage. Hari mafamilie bategeza kuvyarira muhira. Kuna mafamilia wanazalia ni makwao. Hari mafamilie usanga ari usambanyi. Kuna mafamilia ukuta ni makahaba tu. Hari mafamilie asiasa ni chupa kubera ubuweregwe. Unakuta kuna zingine familia zinafanana na primusi kwa sababu ya ulevi. Ariko no musi turasenga. Lakini siku leo tutamuomba Mungu. Yesu abikureho. Ili Mungu ayaondoshe. Haguruka dusenga. Simama tuombe Mungu. Nyemerera nikubalie muri isengesho tugire katika ombi hili tunataka tuombe. Dusenge udondagura amazina y'abantu. Uombe ukitaja majina ya watu katika familia yako. Bo mu muryango wao. Katika familia yako. Kandi uvuge n'icyo ugomba ko babohoka. Tena ukili na kile ambacho nataka wafunguliwe. Wihereko wewe ujianzie mwenyewe maze udondagure n'abandi. Alafu sasa uanze kutaja na wengine. Mama mdogo arakunda agatabi. Mama mdogo anapenda kasigareti. Nawe akizwe. Na yeye aokoki. Binamu aragwaragurika. Binamu anapenda kumwaua. Nawe akire. Na yeye apone. Uzotangazwa nuko ejo uzokuza kumva telefoni bakubwira ko byaheze. Utashangazwa na kusikia kesho simu wanakuambia kwamba mambo yamekwisha. Ufate Yesu sasa. Sasa mkamate Yesu. Utumushira mu muryango. Afu muweke kwenye familia yako.
abe umugenzi w'umuryango wawe, awe rafiki wa familia yako, abe inshuti y'umuryango wawe, awe ndugu wa familia yako. Akanya sase muhamagara Yesu, maana kila kamda kadogo mkimuita Yesu, hagize akabaye mugahamagara Yesu, pakigwa katatizo kokote munamuita Yesu, usangara n'ibizoba, mutashanga mambo yakibadilika kiwa mazuri. Babana warubanza kugirira amakuru disware ukabaranforosa mu mutwe ukamengana imisumari mucomeka mu mutwe. Wale watoto mnafanyia makuru disware mnabaranforce mu kichwa, unakuta ni misumari mu kichwa. Uzotangara abana biga bakagira ubwenge batani. Utashanga watoto wakisoma wanakuwa na akili zaidi. Ugatangazwa n'ingene umugabo yawe ararenga ibigo ugasanga wasigaye ari ku rutonde. Unashangazwa na kuona gisi mume alikuwa akipita nyumba na kwenda huko nje, lakini unakuta yuko kwa uruzi. Ugatangazwa ingene umugore yawe ararenga ibigo canke umwana wawe wasigaye asambana ugasanga basigaye bari ku rutonde rwiza. Unashangaa ukiona mke wako ameshabadilika ama mtoto wako alikuwa akifanya njia mbaya. Injira mu isengesho sasa. Ingia katika ombi sasa. Mwami Yesu gira neza, turi hano ubwoko bwawe, turi hano abo wacunguje amaraso yawe Igorigota ku musaraba, turi hano mwami bamwe ukunda ijoro n'umutaga, wita ijoro n'umutaga Mana. Turaje nk'abana bawe, turaje mwami kuri uyu mugoroba mwiza, isa waruizi kandi waruitahuye Mana. Reka natwe tukugira umugenzi mu miryango yacu, hari vyananiranye mu miryango yacu Mana. Turakwingize ngwino tube hafi mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'imbaraga, mu izina ry'ubushobozi Mana. Ndaguhaye kaze mu muryango wanje, ngwino uganze. Hari bitagenda neza, hari bidashoboka, ngo ariko mwami ngo bidashobokera abana b'abantu ngo bishoboke imbere yawe. Nanje ndaguhamagaye Mana, ngwino uganze mu muryango wanje mu izina rya Yesu Kristo. Reka ube umugenzi w'umuryango wanje, reka ube inshuti nziza idahemuka, reka ube inshuti mwami ishoboye byose, ya nshuti itigera iruha, ya nshuti iseruka mu magorwa, ya nshuti iseruka mu bihambaye. Reka mwami Yesu Kristo ururuke. Ndaguhaye kaze mwami Yesu, reka ugaragare mu miryango yacu mu izina rya Yesu Kristo. Mana, hari abantu mu miryango yacu mwami vyananiranye, ingwara zarananiranye Mana. Reka ube inshuti imiryango yacu kugira ngo Mana utubere umudokiteri akomeye mu izina rya Yesu Kristo. Mana, hari abantu mu miryango mwami Yesu Kristo icyana kiriya cyananiranye, reka Mana uruke utubere umugenzi mu miryango yacu kugira ivyananigije imiryango yacu mwami bitungane. Uzoba ukoze papa wanje mwiza, uzoba ukoze waranye n'ingabo. Turaguhaye kaze mu miryango yacu, ngwino uvyagire muvyeyi mwiza, ngwino uvyagire kibirenge ca byose, ngwino uganze Mana, ngo kuko abagendana nawe nta na kimwe ngo batinya mu izina rya Yesu Kristo, ngo kuko uturinda ijoro n'umutaga Yesu Kristo, ngo kandi ngo atamubiyogera dutera kuko uzoba uri kumwe natwe garagara mu miryango yacu kuri uyu mugoroba Mana. Twasize byose Yesu, reka tukubone nk'Imana, reka ugaragare mu miryango yacu. Twahevye byose Mana, uyu mugoroba turawuguhebera, iyi saha turakeneye Mana ugaragare mu miryango yacu, uvyagire Mana, uganze, utubere inshuti, utubere umugenzi mwiza mu izina rya Yesu Kristo. Hari imitwaro iri mu miryango yacu mwami yananiranye, hari imitwaro yansa kwishurwa kuko tutari bwatahure mwami kukugira umugenzi. Reka Mana utubere umugenzi mwiza, ugende ukureho byose nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo nituze abarusha n'abananiwe mwami uraturuhura. Reka wa Mana ushike mu miryango yacu, vyagira papa kaze nyir'icyubahiro, ganza nk'uko uganjije mu ijuru no mu isi, ganza mu miryango yacu, kwari ibitangaza n'ibihambaye mu izina rya Yesu Kristo. Hari ababosho mu miryango yacu Mana, genda ubohore mu izina rya Yesu Kristo. Genda ugaragare nk'ukuri nyabushobozi Yesu, ugaragare nk'ukuri wera mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'uwapfuye akazuka, mu izina ry'uwanesheje urupfu na kuzimu. Mana, turaguhamagaje ugaragare by'ukuri, imbaraga zawe zigaragare Mana, ugaragare nk'ukuri Imana Yesu. Natwe tuzobigushimira, urakoze kuri Imana yumva kandi ugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti. Umuryango wose Mana waserukiwe hano turawuhoje mu izina rya Yesu. hari imiryango y'aboshe n'ubusambanyi, hari imiryango
mu izina rya Yesu Kristo turayibohoje imiryango iboshe iminyororo mu izina rya Yesu turayicagaguye mu izina rya Yesu turabohoje imiryango idatera imbere mu izina rya Yesu Kristo imiryango yameyirirwa igwaragurika imiryango y'amanimanza imiryango yamisubira inyuma mu buzima imiryango itiga imiryango imaze ukura kuriya itarongorwa mu izina rya Yesu turabohoje tuhamagaye Yesu umugenzi w'iyo miryango raisakabo boshika mu izina rya Yesu Yesu umugenzi w'iyi miryango turaguhamagaye Mana wishigire muri iyo miryango abari uhindura byose bihinduke bishasha waravuze ngo nimuza kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura mu izina rya Yesu kandi ijambo ryawe rikavuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa ngo nanjye nzogukiza ngo nawe uzomesha icyubahiro natwe turaguhamagaye mwami muri iyi miryango winjire uhindure byose bibe bishasha ibitakunda bitanguye gukunda ibitashoboka bitanguye gushoboka ndatuye ubuzima mu izina rya Yesu ndatuye mu mariage mu izina rya Yesu ndatuye gukira mu izina rya Yesu ndatuye kwiga mu izina rya Yesu ndatuye kunesha mu izina rya Yesu ndatuye gutera imbere mu izina rya Yesu ndatuye gushikirwa kugenderwa n'Imana mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Kristo ukugirirwa neza kugaragare mu izina rya Yesu ubuzima bwo gupanga buhere imiryango y'amipanga gusa mu izina rya Yesu ndatuye amaparsele mu izina rya Yesu ndatuye amazu mu izina rya Yesu ukugira neza kw'ijuru kugaragare ku bana bawe mwami mu izina rya Yesu guhera uno munsi kugeza ibihe byose ni mu izina rya Yesu Kristo mwami umucunguzi wacu amen. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango mu kwezi gukurikira nk'aya mango mu mwaka uza nk'aya mango ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati umugomba gukira ni mugwanya. woba urusha woba uremerewe woba ufise ibibazo waburiye inyishu woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke s'abone. Wibuke kubusangiza n'abandi.